Classico mugabo benshi bavuga bati imigwi kebana cyane muri ama championnat akomeye ni Barca Real ndibaza aho hafi ngira ngo Marseille na Paris bumva ngo bogira iki bokurikira ariko ndashaka vanga abantu bamenye eske El Classico yavuye he umuntu ngo kuki yiswe El Classico vyagenze gute vyatanguriye he kugira ngo no munsi tubone ubukeba butavaho meme equipe imwe ishaka ibiri abari ya mbere yindi ari ya nyuma n'ubukeba butavaho vyatanguriye he kugira ngo tubone no ngo ukukebana kw'imigwi ibiri. Urakoze bwana Edi Christian nze kuba nkunda nongera ko bishaza kubera bishaza birakunze guca bizira ariko novuga ngo uno munsi namba tubona habaho urukino ruhuza equipe ya Barcelona na equipe ya Real Madrid tukabona urukino rukomeye n'urukino ruba ruraje ishinga abantu benshi n'urukino nkuko ibiharuro bicanga statistikema rurabwa n'abantu benshi isinzi Afrika Europe Australia America hose n'urukino rurabwa n'abantu benshi isinzi uno munsi turiyumvira ngo namba tubona Barcelona Real uno munsi ari migwi ihanganye nuvuga ngo ni nago rukino wanashima rukunzwe ku isi yose eske ibi byavuye kubera iki hajya twama tuvuga ngo nakaburimva nta kintu kibaho kidafise aho caturutse urakoze cyane originality yacu uno munsi twashaka kuyumvira Barca Real n'imigwi ikomeye ariko bavije bikomba ariko eske kubera kuno munsi tuvuga ngo ni Classico hagati ya Barcelona na equipe ya Madrid twibukanye originality cyangwa se iyo uno munsi Classico inguvu ibifise mu migwi inguvu abafana baba bafise inguvu abakinyi baba bafise nta handi byaturutse yari novuga ngo opposition cyangwa se historique hagati y'imigwi ibiri ngo byavuye ko equipe ya Madrid ni mugwi wi Madrid cyangwa se n'umugwi nkuko twovuga capital politique Gitega twovuga dufate nka Musongati hakaba hariho n'undi mugwi dufate nka Messager cyangwa Olympique Star iri mu yinga mugabo muko kumva ko no munsi ni Espagne ni hanini kumva no munsi abanye Espagne ko batwari gwi Madrid bo bumva uko bipfuza kwikukira les Catalans les Catalans no désormais natwe twikukira ahubwo igihugu cigenga tuhabeho rivalite cyangwa se habeho nibagiye cyane byigeze no kuba bikura 2020 n'ubu nabwo ntibirarangira burundu byaravuzwe ngo ishobora gukina championnat mu Bufaransa Ligue 1 hamwe amakipe Barcelona Espanyol Barcelona amakipe yose mu Barcelona akigira kwikinira championnat ya Ligue mu Bufaransa agaheba gukina Espagne ibi rero ubwo barisa nk'uruhombo uko kuntu rero kumva ko bagomba kwikukira habaho equipe y'ibwami no yi Madrid no vango kwari ukopoza ya byari politique opposition byari politique ni Catalonia ngo yafatwa nk'igice cabigomeke cyangwa se cy'ivyigomeke bya ku butegetsi bwa Espagne batemera ubutegetsi bwa Madrid niho rero no musubona ngo no désormais ibi bintu biba muri politique reka tubishire muri sport habeho umugwi no munsi nico bituma no munsi nubwo equipe yose yoza ivuye Barcelona ufate nk'akaro Espanyol Barcelona Igiye Madrid bro ni urukino rwarukomeye akwaje gukomeza rero imigwi ibiri kuno munsi hari ukopoza muri politique hagati ya Madrid na Espagne na FC Barcelona na nuriya mujyi Barcelona ya Catalonia tireka rero habe byama bihari ariko tunabishiye no mungi no munsi namba Madrid yatanguye kubaho bariyumva ati no namba no munsi Madrid rero equipe tumva ngo iserukira Espagne kaje mu makungu ikatwebye bikombe reka nako hazabona equipe Barcelona kugira ngo natwe kakano ko kumva ko Madrid basohotse ifoke ni Katara naho basohoka haca habaro kumva bakebana iyo migwi igera kuri ibiri cyangwa se habaho gukebana umuntu w'Ikatara kumva yuko yotsindwa n'umuntu wi Madrid wawe yumva umengo ni bitahuritse haca habaro ko kumva bahanganye kumva equipe hagaze n'igihe match uza Barcelona equipe ya Madrid ikinwa ari uko babanje kuzana igipolisi n'igisirikare bwati no murahagarikirwa n'igisirikare n'igipolisi kugira ngo hatabaho ibintu byo ko kubita umupira ugakubita igicamurundi umukinyi ubwo rero bacaba ko guhangana niho n'umunsi tubona Madrid na FC Barcelona bahanganye cyane haba mu nkino umukinyi yumva ko akinira equipe y'Ikatara n'umukinyi yumva akinira equipe y'I Madrid baje bavango nabo mu nzu yera nabibwami kumva rero umuntu w'ibwami n'umuntu avuye hariya mu cankuzo
cyangwa se ariko kandi avuye kure ndakubitse ko umujyi w'i Catalonia ufatwa nk'umujyi urimo ubutunzi bwa Espagne. That's why na Espagne badashaka ko bikukira. Uno munsi nimba Catalonia ifatwa nk'umujyi utunze igihugu ca Espagne n'ivyo kuko hari ubutunzi bwinshi navuga ngo bufatiye runini igihugu ca Espagne. Mugabo uno munsi biba bigoye kumvisha abantu ko ari equipe iva mu cankuzo canke mu Ruyigi canke he Makamba canke donc muri interieur kureza mu Kirundo he igasanga Vitaro ngaho kuri stade Intwari ikayitsindiraho. Donc aba bazungu bo rero apare yuko guhangana kundi umupira bawukunda gusumba abanyafrika. Abayumva umengo hararemwe agasuzuguro. Rero Barcelona hamaze kuza muko uko gukebana na Real Madrid hageze kuri match hoho hagira ko gukebana ko novuga ngo kwa Catalonia no kwa Madrid hakongera hakaba rero ya rivality ba mu kibuga. Sinzi ko urabona mu kibuga nubwo bamwene wanyu musangiye amaraso mumaze kuba mudahuje equipe naco mupfana musore kugipfana match irangiye nuko ni nuko kuntu rero kumva ko iyo rivality niyo yavuye bwana Randi bwana n'abadukurikana bwana Edi ni rivality hano yavuye nuvuga ngo yavuye muri politique ijya muri sport. Ariko Randi tuvuge ko nivyo wumvise umuzi w'iyi rivality ni cyo no kwita eta politique vers les 1890 combien vers 1900 ko El Classico ya 1950 ariko ibi navyo vyabaye 1929 nikumango kuva 1929 haci imyaka 21 banyinyurana mu vya politike ariko hagera mu nyuma aravuga toki nimba vya politike bizogumaho ariko reka tunabizane mu nkino. Ariko Classico ya mbere itangura kuba ariko batwereka ko amateka tera ko burya Classico ya mbere akinyitwa itariki 1952 nivyo ariko ibirandira vuze vya 1950 hariho cyo twita championnat ziri officiel mugabo yariyo bitwa ku dora coronation mugabo cyari gikombe nyene gikinirwa muri Espagne ariko mugabo cyitwa officiel ni nkuko twumva no munsi hariho imigwi myinshi ikina umupira ariko mugabo itanditswe mu bitabo vya federation kana iyo ma championnat babakina atabari officiel cyangwa bitabi vyemewe n'amategeko hamwe hashobora kuza bakavuga ngo tugiye gukina match umaze turamutora tumushitse ku kibuga hagarikira urukino ni nkuko izo nkino ziba ntabwo zinkino ziba officiel ariko inkino ziba officiel ni inkino ziba zifise eske bariko ni B cyangwa se objectif ni yi ni nkino iziri officiel ni nkino zifise division za partenariat bakoze cyane kuvuga ngo nimba twebwe twashobora ko organiza muri quartier tukorganiza equipe dufise ikibuga cy'imyimenyerezo dukorera ko match tuzosaba ariko tuzosaba turi muri ni vimwe ntituzo donc muri FFB ntibatuzi ntashira hamwe na rimwe ry'umupira w'amaguru rituzi nukuvuga ngo mwico gihe nituba turabe ntibiba biraba officiel ivyo dukora muga mu gihe ugenda muri FFB ukabaza ati equipe kanaka bakubwira ati turayizi niho rero Classico iri officiel ya mbere yatanguye kubaho mu 1950 bona yuko navuga ngo uno musi ugiye kuraba hari umuzi sino witwa urwanko ako n'umuzi wo ku akaranga mutima ko gukunda ivyawe ese tabana ba Barcelona bigishwa gusumba ibindi bintu ivyo arivyo vyose. Jose Mourinho yigeze kuvuga ati abana muri La Masia bigisha kwanka Real Madrid gusumba uko bakina umupira. Ugiye kuraba umwana avuye muri La Masia akarorero no munsi nka Pablo Gavi kumumvisha Pablo Gavi amubwiye ati upfa umusesa amaraso mu kibuga mugabo Real Madrid ntigutsinda iyo mikora ukona n'umwana yaje ari determine umubiri n'umutima utubuga vyo mbwira turahitamo kubanda gukina amadecence y'umupira avuga ati ndawuhagaritse ndabihiba nahoro no musi tubona kandi wanashima naguciriye mu giye kuraba bamwe makinyi bakiniye iyi migwi yose ntabwo bigeze ntabwo hanini ntabwo umukinyi yo baragize umuzi wishinge muri La Masia Pique yavuze Castillo kinira Madrid no fumamfa kumva ko yopfuma pfa gusa ako kinira Madrid abo muri Castilla babone mengi vyabo ntibibara ivyabo ntibibara kuko wo muri Castilla aronze uburyo sokayo
akabanza agaca muri equipe runaka igarukira kwa FC Barcelona ariko hari n'abana bavuye muri Castilla baje Madrid hari n'abavuye abama baje Barcelona hari n'abavuye Barcelona kugira ngo tubone direct umukinnyi avuye kwa Barcelona direct agiye kwa Madrid umukinnyi avuye muri La Masia direct yagiye kwa Madrid ariko yaravuye muri Castilla akinira Barcelona Asensio yaraciye muri La Masia akinira Castilla mugabo Takifisa Kubo na Takifisa Kubo yaraciye muri La Masia basoze muri La Masia batera imigera tigena mwe nanje mu maso nako nabwo ati umwana agize umuzi muri La Masia nkuko kaba uno musi Lamine Yamal afise iryo zina Lamine Yamal nta kindazi atari La Masia nimba Fermin Lopez ari uko Lamine Yamal si mu Espanyol urya Lamine reka ndakwereka abana ngabo yinje muri La Masia akiri muto nimba Lamine Yamal akinira equipe nationale ya Espagne gusa n'umunyafrika hari utwana tubiri turi muri Castilla muri Barça Athletic aka kana kitwa kagufiya Quim Juniente na Toni Fernandez unabaravye ni Barcelona itembera mu maraso uko nukuvuga ati Toni Fernandez ombwa tubunyane tureziriye ko tuje muri Castilla umwana araheba umupira raba Makasado sivyo Casado ni style ni sura ya Gavi ubona ngo Jenny ni Barcelona kugira mfuye kuko abantu baza bavyihendamo burya Pedri so mwana wa La Masia nani yazi yavuye kwa Las Palmas njya kwa FC Barcelona yavuye kwa Las Palmas muri Castilla haciye gitoyi bana muri La Masia Ronald Koeman aja kuraba match ya La Masia ni nkaka gapeti ka Pau Vito rega bugi nako nakana ka Girona kagenda nabwo umwana muri La Masia Barcelona yamuze zitatu yamukuye muri Eintracht Frankfurt hariya yaciye kwa Girona inde ukagana ka Pau Vito mugabo nakana ka Girona yes urumva ko ni rivalite mumva ko hanini yatanguriye muri état politique yari iri vel navango mu 1800 muri Espagne Madrid rero ifatwa nka equipe ya Madrid mu FC Barcelona bo bafatwa nka equipe ya Catalonia kandi yafashwe nka equipe isanzwe y'abagomotsi ngo equipe yaba ni bagombye kugira cyitwa independence yabo barigenga ni uno munsi tubona nambari abakunzi ba equipe ya Atletico Madrid abakunzi ba equipe ya Club Atletico Bilbao ntibigere nubwo Barcelona umunsi yoza gukina muri Espagne mambe muri Madrid mubashigikira equipe yabo ya Madrid no munsi Madrid igiye gukina muri Qatar aba sportif cyangwa se abakunzi ba equipe ya Espanyol Barcelona abakunzi ba Girona bashigikira equipe ya Barcelona nico gituma muri zino ngino ngo ziba zikomeye ko zikombina ngo ibisagara mu bisagara bari imigwi myinshi babakunzi rero bose no munsi ba Atletico Bilbao ba Atletico Madrid bazaba bari kumwe n'abakunzi ba equipe ya Madrid Madrid igiye ari muri Qatar abakunzi bose ba Espanyol Barcelona abakunzi ba Girona ba Cadiz bose babafashije equipe ya Barcelona nico tuba tubona ku bibuga byuzuye cyane cyangwa se ukabona vibe y'umufana irahari irarenze cyane abarimo akakanu ka navuga ngo ni ko gusenyera ku mugozi umwe geosportif kandi kivuga ngo geosportif ni harimo geography cyangwa se harimo ibintu by'uburere cyajya muri sport rero nivyo ni iyo byavuye rero Marco murumva ko guhera 1900 cyangwa 1992 nkino zarakinwe ubona ko nico gihe naho bitari bimeze neza burya banakinye Classico ya kabiri yari match yakinwa kivandimwe match amikari yahuje Barcelona na Real birangira Barcelona inatsinda Real muga professionnellement baza kuba batangura inkino ziri professionnel 1950 ari navyo uteranyije inkino zose uza gutora amajana 257 Madrid bari hejuru gusumbya umugwi wa FC Barcelona ni agace kambere ka Espoir mugabo reka turabe uno munsi muri Classico twokwitega iki dufatiye ku biharuro iyi migwi ibiri cyangwa se ku by'imigwi ibiri yatweretse nanyo mvuga ngo dufatiye ku myaka 5 mugabo twava tuja kure reka dufatiye guhera 2020 turabe ese Barcelona yaba yubatswe gute nabahe bakinyi Real Madrid yaba yubatse gute nabahe bakinyi hanyuma resultat zo mu kibuga zozo zaduhiki hagati mvango yico no kwita iyo hagati yo migwi ibiri hanini ibi bigenda bituzana kuraba n'inyubako zuno munsi tuza kwa dushikira inyubako zuno munsi se uno munsi ho Madrid yubatse gute Barcelona yubatse gute nibiki ushaka kuduha mwana no kintu tuvuge ko
tutariko turabona Classico ziryoshe nka kera mfatiye kumva kwizo nyubako za z'imigwi Barcelona na Real Madrid depuis nka 2020 yafuko aho novango depuis 2020 ni imyaka ine narabivuze ku munsi wa ejo mu kiganiro nako ndahita kure by the way ndavango Classico yejo ndavuga no munsi igiye kutwereka abantu mwaravye Classico kuva 2020 mugiye gusura kubona indi Classico iryoshe nka Classico twaravye 2015 2013 2017 ati kubera iki nabwo no musi twavuga ngo reka cyangwa ngo mvuge ku ruhande rwa Barcelona rwanda aza kufasha vuga kwenda ku Real Madrid turi Barcelona mu myaka ine iheze depuis 2020 gushika no musi turaba equipe aho yagiye yica cyangwa yagiye icamwo abakinyi yari fise ubwo bakinyi bakoreshwa umenyereza aba president niki kiranda aza kumfasha nawe amfashe duce ace kwa Madrid kwa equipe ya Real Madrid nabwo twe turabona Madrid ndavyibuka je tukitwiga muri antena 2018 twavuga ngo uno munsi Barcelona gatsinda iraza gucirengana Madrid rukino rumwe ariko umunsi tugende turabe Madrid iri imbere inkino zingahe kwa Barcelona inkino zo kuri stade izi nabo yazibatsinze muri periode yi yazibatsinze muri periode nkunze kubona avuga krize cyangwa se uburyo uriya mu president Bartomeu yatwaye equipe ya Barcelona Joseph Maria Bartomeu novango niwe mwezi y'ibibi byose byavye no munsi Barcelona isa nkaho ikimengira kirasiragolingamo yaguze aba basore ba Ousmane Dembele yaguze abasore ba Philippe Coutinho yaguze abasore ba Antoine Griezmann ku mafaranga menshi bakoresha amafaranga menshi equipe yari ifite amafaranga haca haziramo n'ikintu cy'uko 2019 ama equipe nka yose presque ama equipe yose y'Iburaya meme no ngaha mu Burundi binabivuga ama equipe menshi yasubiye inyuma twebwe banashima tudanaza buhoro ariko iburaho ko kwa kudandaza barazibuka ikiza cya COVID-19 cyatumye ama equipe asubira inyuma twe Barcelona ya 2020 abakinyi yari ifise canke se ubwo yari equipe yari bayo 2020 ntunga turabesezo ya 2020 ubu turisezo ya 2020 na 2020 kwa Barcelona sezo 2020 Barcelona uraba bakinyi canke se yari ifise Barcelona yari ifise Marc-André ter Stegen inyuma y'isoka ry'umugabo bitwa yari ifise André ter Stegen ntunga gato ndaburukino Barcelona yoba yaraciye ko ndabe canke se inkino yagiye irakina sezo ya 2020 saison 2020 yari mufise ko ndibuka ko nyuma yo gutwara Champions League bayitwaye kumwe na Iker Bravo Champions League bayitwaye na Iker Bravo bari babifise ari babiri Bravo kina La Liga Stegen akina Champions League 2020 Barcelona nifashije ukino bakina equipe Atletico de Madrid bavana ibitsindo bibiri ku bindi yari ifise Marc-André ter Stegen mwizamu yari ifise Gerard Piqué gatatu yari ifise Kremarenge ku ruhande rwa nimero 5 yari nimero 13 yari ifise Jordi Alba yari ifise Nelson Semedo muri kuri musari kwa Wolverhampton Wanderers yari ifise Sergio Busquets yari ifise Ivan Rakitic yari ifise Vidal yari ifise Ricky Puig yari ifise Lionel Messi yari ifise n'uwitwa Luis Suarez turabona umunsi muze muramfasha turavuga ngo 2020 yari ifise abanaba duce turabona no munsi abakinyi ifise yari mu mumenyereza Kike Sessi 2020 Kike Sessi parcours yo canke se profile yiwe Sessi bavuze ngo nyuma y'intama umwongera w'intama kire profile yiwe muri bino bintu byo kumenyereza niyihe just now ndazi yo Kike Sessi yari umuntu reka atwumviriza nk'umukunzi wa equipe ya Barcelona maze Kike Sessi yageze ushobora kubaza nk'umumenyesha ashobora kubaza nk'umumenyesha kuragira intama ashobora kubaza nk'umumenyesha makuru ko degeza kongera amakuru y'abantu bantu uci turaba uno munsi turabe namba Ricky Puig turabe video murazi rwego yarariko aba basore batangura mu kibuga kwa Barcelona Kremarenge no munsi murazi rwego ariko abasore namba batangura mu kibuga kwa Barcelona Atletico Madrid bari kumwe n'umumenyereza yo karabona n'umunota umwe bari kumwe n'umumenyereza yamukinishije muri weekend hari Champions League hari match imiseze Diego Simeone yakinije Kremarenge bari kumwe n'umumenyereza Kike Sessi from Norway bari birukanye witwa Ernesto Valverde ndavyibuka yabaye bamwirukanye namba nihenze kuko ndavyibuka yari yagwaye cyitwa COVID-19 babona ko botandukana nawe Kike Sessi nino squad umusaro batanga ico gihe Barcelona muntu ngico gihe Barcelona turabe classe machange sigiye ikibanza yarangijemo Barcelona yarangije mu kibanza cya mbere wanashima saison 2020
yarangije mu kibazo cya kabiri Madrid irimba ifite amata 82 Madrid 87 yes Barcelona mu kibazo cya kabiri tugende turabe saison 2020 Barcelona yari ifise cyangwa se turabinyira ndaza ndifashije urukino rumwe yakinye cyo gihe ndabe n'abasore yari ifise duce turabona munsi n'umumenyereza ifise turabona uburongozi no munsi saison 2020 ndagufashe 2020 yari ifise Ter Stegen mugabo yafashanya n'umusore witwa Neto Murara kipe yari gifise Oscar Mingweza Oscar Mingweza muramwibuka Junior Philippe bose murabibuka Irenzi Moriba ku rwego rwabo Arunda Rojo Frenkie de Jong Sergio Dest Francisco Trincao bose Antoine Griezmann muze kunyumvira mwabakinyi bose dadonagura abasigaye muri equipe Ousmane Dembele Martin Braithwaite Miralem Pjanic Riqui Puig Samuel Mutiti hari match mu season nyene bakinye na equipe ya Ibare yari mana we Barcelona yahuye n'amabi kenshi Ronald Koeman yari yakinye umukenyuro wa 3-6 bari kumwe n'utwo defense umudefenseur yari arimwo yari Leonardo Rojo akaba ari kumwe na Frenkie de Jong akaba ari kumwe na Oscar Mingweza muri defense à 3 imbere yabo hari Moriba na Busquets Mandari Junior Firpo ibaza uruhande rwa Junior Firpo na Sergio Dest hari attaque ya Griezmann na Trincao na Ousmane Dembele ucunyumvirire cyo twumvirize iyo equipe tugende turabirira sasa 2020 Barcelona yari imeze gute sivyo edi deskipe se Barcelona 2020 saison 2020 match nyuma yariga batsinzwe na Villarreal 2-0 barangije mu kibazo cya kabiri wanashima bafise abata 73 Madrid 86 ino yakinye Barcelona saison ya mbere ya Xavi unuga gatuma abone yari misezo komeye ngo ifatiye hagati yari misezo kuko Barcelona yarayifatiye hagati birukanye witwa Kingsley na Ronald Koeman Xavi mu hagati ndamuganire ko noza ko niwe mumenyereza babona ko ashobora kuza agafasha equipe ya Barcelona benshi bishimikije iretere jane dole equipe comme jouer nk'umukinyi n'umumenyereza no munsi yari muri equipe ya Vissel Kobe yaravuye muri Qatar muri ijya yitwa guteye sinuka equipe yaravuye muri Qatar nagombye kubitsenganire yo mu Buyapani Vissel Kobe yarimo Iniesta yabaye muri Qatar muri equipe ya yumva umumenyereza avuye muri Qatar ivyo byose ni kubera iki ni kubera ko byabibazo by'amafaranga bayakoresheje nabi haca hishiramo n'ikiza cya COVID-19 gituma inkino zidakinwa ubushinga bwinshi budatangwa baravyibuka bwo twitwa Lewandowski ngo bamwimye cyitwa Ballon d'Or yaravuye muri equipe bita Al-Sadd urakoze cyane Al-Sadd muri Qatar uwo muntu rero nk'uwo muntu avuye muri equipe nkiyi aje ku rwego aje muri equipe yaciyemwo Luis Enrique aje muri equipe yaciyemwo Ernesto Valverde aje muri equipe yaciyemwo bandi batanze ibikombe muri equipe aje navuga ngo asa nk'umunyeshuri avuye muri maternelle usimbirije agaje kwiga muri secondaire yasimvye kwiga primaire yayisimvye uramuzanye rero Xavi kubera ko Xavi yaje muri equipe president bahurizako abakinyi benshi babo bamubonye bari bahari cyo gihe bamufata nk'umulegende wa equipe bwo muri make kugira ngo umusaruro uboneke mu kibuga nuko abakinyi babiyumva namwe n'umumenyereza ivyo rero byaratumye Barcelona vango bisa nkaho Xavi yagombye kutwereka novango nk'akantu kameze nko kuruko dushira ku ruhu rw'amaso Xavi n'umumenyereza mwiza kubereka akantu ko guhuriza hamwe na president guhuriza hamwe n'abakinyi hasanze bamufata nka baramwubaha guko afite ivyo yatanze muri equipe n'abamubwiye ngo Petit Jegen natanze ibikombe bine muri equipe naho utegeza kubitanga abikubwiye nubwo atabaye ukangame abikubwiye urumva ati uyu muntu ambwiye ko hari ivyo yatanze muri equipe ntegeza gukora ngo nenda bitanga no twabanye Barcelona besha bakuze baza bari nyaho bashaka kuvuga ngo equipe irazutse equipe iraje equipe ngiye Barcelona iraje turabye haraza asarukita ba Primo Aubameyang afata arukana ba Daniel Alves afata abana batoya badoza muri equipe ya Barcelona barashima ni cyo namushimira wanashima kwa Barcelona yadogije yambara yadogije yambara agishika na Kubas abadogije mwaka wanyuma ariko yasanze Ronald Koeman Lamine Yamal
yaduze imbere y'abako Barca uvyibuke Lamine Yamal yaduze Ronald Koeman ndetse na Lamine Yamal yaduze equipe igifise Ousmane Dembele man urakoze cyane sivyo turere Barcelona sasa sezo 2022-2023 kuri Xavi yarangije mu kwa championnat 88 batwara igikombe tuvuga ngo Xavi yaje nk'inyishu cyangwa icyo twita solution iyo do yodire abantu bize biology mu solution iyo do yodire hari mu yindi namba niyenze hari mu yindi se hari mu yindi aje nk'inyishu kwa Barcelona yereza igikombe equipe yaramaze iminsi irikira kubitwa 8-3 kubusa na Bayern yaje yereje igikombe ati rero mumenyeza basari keneye n'uyu rero mumwitege ngo waraje acaza atanze igikombe aca yibonamwo novuga ngo yarayejeje champion arusha mu 10 Madrid ko ari gihanga match ya nyuma rariga ko agiye kwikina Celta Vigo yateye ikombe kiramukubita naco biyana iyo match yo nibikonda na Vita yaratsindwe na Mososhoga batwaye igikombe ko nwaye igikombe sasa mwino equipe ngaho nje kwandikira amateka abantu ati ni uyo Xavi ibyo mwogira byose Xavi no mugeze equipe ya Barcelona ariko cyo turaba inkino Xavi yamenyereje nyinshi na hafi bashi barazibuka hari inkino yatsindwa yakerekana ine mauvaise akerekana novanga ine mauvais comportement ku bibugano na makarata y'umuhondo na makarata tukura uravye match Xavi yamenyereje bamutanguje igitsina cyangwa se shema tactique yakoresheje mu gihe itsinzwe byabigoye ko ushobora kwiga iyindi plan B ushobora gukoresha mu kibuga burya hari umumenyereza ku ngendo ya Xavi ari umukinyi wiwe yariye carton rouge nk'izo yariye sinavyibaza hari umukinyi yariye carton rouge nk'izo Xavi yari umumenyereza sinavyibaza sasa no kwa Barcelona yari ifise ibibazo by'uburyo baravuga ngo reka tugumane Xavi kubera ko uno munsi kumva twamwirukana ntituri capable ko kwita umumenyereza aza kuza ari ku rwego nk'ubwo ba Pepe Guardiola aza ku rwego nk'ubwo ba Carlo Ancelotti kubera ko amafaranga aza kudusaba ni menshi amafaranga tuza guha witwa Xavi kugira ngo agende n'amafaranga menshi ko muri iyo yere naguciyemo iyo yere wasanga imigwi yabikaze yabari Man City oya muri yere y'imyaka ino wasanga Benfice uyu nyene uyu Flick wasanga Man City Pepe Guardiola Madrid fise Carlo Ancelotti kubera ko Barcelona ari mu byo kukena amafaranga Laporta nemera Laporta kubi havuga ngo nitwibwirukane Xavi ubunyene kuko benshi barabise ati bamwirukane tubari turindire abaza yiga politique y'ukuntu equipe ishaka kuronka amafaranga n'amatwa abona bakina El Classico bambaye igihuna akiriya bigira amafaranga yinjira bakavuga ngo désormais uduce twa stade no tugurisha kugira ngo amafaranga yinjire deze muri munsi ibisice 50% bya stade turabigurisha ngo amafaranga yinjire sasa rero genda urabe Hansi Flick yarabuza akazi yari equipe nawe ya Barcelona yari equipe akunda yari equipe yiyumvamo aravuga ngo kuza muri equipe ya Barcelona muri equipe nkunda ndemera ngabanya amafaranga cyangwa se ndemera numva ko no kwitanga kugira ngo ngende nemeze ni equipe wa mbere akunda yugiye mu bintu ukunda cyangwa yugiye ahantu ukunda uvuga ngo ariho ivyo nari gusaba nza kuba ndavyihotse basa nitangwe kuronga amafaranga bari yumvira eske tugume ku rwego turiko turabe inkino Madrid maze kudutsinda n'umunsi nambara wo mukeba wacu nambara umunsi Barcelona yari hari kugira ngo igire icitwa rivalite y'ibyo twavuga hagati ya Madrid na Qatar nambara umunsi reve dukeneye no turabona ko Xavi nubwo umunsi twaka amafaranga na Xavi yinjira kwa Barcelona nkuko akivuze donc yinjiye umengo haje urukiza mugabo je kubona ngo Xavi yinjiye haje urukiza ni vya bindi twese hariho umuntu nk'udufatuka waracenga kuri micro za PJ Classic FM wagenda ukaja kwiga ibirengeye bino dukora wagera kugaruka bakagomba kubiguha ko rusanze hano bariko baravyiga kumbe hariya nta bumenyi wabironsemo bikwiye bagaca bona ati rero nimba risha rero aciye muri PJ Classic FM comme si yanagiye hanze agaca muri novuga ngo akaronka konosyo kuri bino bintu natwe dutanguje reka tumugire ubijejwe orke Richard nta bumenyi yaronse bukwiye nico cabaye kuri Xavi n'umwana wa Barcelona n'umwana wa Ramos n'umwana w'aje ku mafaranga make aziyo buntu arabwiye ati Barcelona c'est ma maison ntaco mutampaye izina mfise rimwe mwari impaye ntaco ntokora batangura rero kubona umengo ni Xavi Hernandez aje gutora ivyo bibazo biri kwa Barcelona mugabo kibagira ngo izina Barcelona imaze kuba yandika ni izina riyemerera kuja ku mugabane wa Buraya imisi yose igatangura champion igiye kurondera Champions League
igiye kurondera La Liga igiye kurondera buri gikombe cyose jam bikagarukira nico ndiko ndaza ko ukiruka ngo hari equipe nka Real Madrid Castilla wabo vyaranse umugabo yitwa Perez yinvestisa amafaranga avuga ati gombe miliyoni amajana 2 ndamugura mugazo mu musaruro erega systeme ya Perez muri iki gihe ni systeme ya Madrid kuko ni equipe de galactique misozo mama ntayimaranye imyaka igera kuri 22 Perez depuis 2002 ni systeme y'inyubako y'aba Alfredo Di Stefano ukamenya ngo en fait ni equipe zibiri zifise novuga ngo ama academy a produce gutandukanye kwa Ramasya shakane iyo equipe ifise umumenyereza turazi ngo shakane Ramasya iratanga umwana mwiza mugabo Castilla haraca imyaka 2 3 ans 4 ans ntabwo umukinyi mwiza avuze no nk'uruje ku bwanje novuga ngo muri Castilla meruka kubona umwana Dani Ceballos yavuyeyo Dani Ceballos niyo yavuye meruka kubona umwana mwiza avuye muri Ramasya kuri ba Asensio muri Castilla ukabuzi ngo nimba twabwira rero ishure ry'iwacu rida produce abana beza bazosova equipe ndagenda ku isoko nshira miliyoni amajana 250 ngure naho yoba Kylian Mbappe naho yoba Neymar Junior naho yoba Messi numvise ariko aramudandaza ni capable kumugura bagaca baza bafise iyo filosofi yo gutunga abastar mugabo bagatunga abastar bafise target yo kuviza ku gikombe mugiye kwa Barcelona urabizi ngo Ramasya iduha abana beza buri mwaka mugabo baracari akantu ka mwana wa mama uri mu Espanyol urirabura canke uri umuzungu rero bamaze ko nabarose Xavi bibagiye ngo umukeba wabo akomeye gusumba abandi ni Real Madrid wewe ntiyicaye bazanye Xavi ntamenya wowe nivyo akorera ko bitandukanye n'ivyo mwe mukorera wako wimva nzoha umwanya Pedri nzoha umwanya Gavi nzoha umwanya Firmino Lopez nane nawe niho umwanya Jude Bellingham kuva mu Bwongereza avuye kwa Dortmund ahiye niho umwanya Kylian Mbappe kuva yavuye kwa Paris Saint-Germain ahiye umwanya abo bana biwawe bazoza ku umwana wanyu biwawe bazoza kumenyera mugabo niyo Barcelona dufise uno musi ndeka naho ndaza kuhagaruka naho ndaza kuhakwereka ikibazo cya Xavi kobe gukinisha abana cyangwa kobe kutamenya uburyo Xavi kwinjira muri Barcelona yinjiye donc babona umengo baronsi yo nyishu mugabo kibagira ngo sheki no rumenya afise avec des coups moins chers kuko nta kwitema nyinshi basaba go convaincre abakinyi bahejeje amasezerano bakatera ubuntu urabizi ngo nje kumenyerezwa n'umukinyi wo mu legende yawuteka kuzana Marco uriya musore Amakosa Alonso Frankesi kuzana nimba rero ya mbere nagiriza Barcelona kugera ino saha Barcelona barasiste nta mu nimero 6 kuva Busquets amaze gutakaza inguvu depuis 2017 kugera munsi nta mu nimero 6 nka Kesi baratunga mugabo urabona Xavi aramuzanye bati Kesi akina neza mugabo ntuzokwigira bati tirera ntuzoronka umwanya nubwo Busquets agiye barazanye Oriol Romeu azokina inkino nyinshi gusumba Kesi kugera munsi Kesi w'imyaka 26 novuga gute abadeguta n'ivyo bamukorera akavuga ati ndavuye muri Barcelona ndagiye mu Barabu kandi Kesi yagiye mu Barabu akira umukinyi kandi kindi naco bafatira muri Barcelona imyaka 5 naco randiri ngaho Barcelona baba bamurose kubuna avuye kwa Miras mugiye bamurose kubuntu bavuga ngo nyabugingo tumurose k'amafaranga ashika $25 ari n'umwirabure bro nta yindi shwa bari bavuze ngo nagende ni mwirabure tumurose k'amafaranga yaje kubuntu nagende niki kintu ariko ndakubwira Arisha uno munsi surtout abakinyi bo muri Mediane urahejeje kontra Barcelona irakurondeye ifiswe na Xavi Hernandez urabizi ngo il est l'un des meilleurs médiateurs babayeho ku isi Xavi Hernandez ndafise vyinshi nzomwigirako ari umumenyereza wanje ariko nampanura nk'umukinyi yabaye mwiza muri Mediane bien sûr rero Frankes novuga ngo yavishwe n'igihunga cyo kuza muri Barcelona ni equipe y'igikundiro ikundwa n'abantu benshi babigoye yuko Barcelona ikorondeye cha Real Madrid uhingitanya mugabo yibagira ngo yinjiye mu nzatazi kwa Barcelona arako kantu ka mwana wa mama karakora mugabo no Real Madrid ikavuga ati Frankes ni mwiza Casemiro arashaje Frankes bamushaka ku miliyoni amajana 2 Real Madrid bati Kesa azodufasha gutwara Champions League azodufasha gutwara La Liga Perez cyaca akora avuga ati amajana 2 pa ndayashizeko Kesa naze muri equipe ikaba hari equipe yubaka avec des galactiques Barcelona ikaba ari equipe iduza abana izorindira kubaha adaptation kugira bisange muri equipe igituma rero kubwira ngo mwiyi minsi tuza kubona Real Madrid iri kwitwara ibikombe byinshi gusumba Barcelona ikihe
no football yarabishe ndabivuge muri buno buryo uno musi n'abana baduga atarazo mu preparateur physique ameze neza abari babana ibi bintu mbambana mu Burundi wanashaka navyo biri ahantu ku isi umwana wese aduza abana afise impano abantu mengo impano iramaze sinzi ko nabona uyu musore wo kwa Chelsea Mikhail Mudrik afise tatouage ku izosi yanditse ko talent is not enough nikwiye tala nikwiye inyuma ya tala harakeneye travail ukenera harakenera travail hari inyuma ya tala harakenera travail inyuma ya tala harakenera suivi inyuma ya tala harakenera uno musi Barcelona imbere atunze Pedri ndemeza ngo Pedri ni moitié Iniesta azi baro contrôle technique nukuvuga ngo ibaro ku kirenge ni Iniesta ringaho mugabo batandukaniye kuki condition physique kunyaruka nsa nko ukacona muri sport utagira physique ni bigoye rero ni bituma tubona Barcelona ibamwe araje atwaye La Liga ndavuga Javier Hernandez ku mwaka wiwe wa mbere gusa yinje kwa Barca muri mi-saison atwaye La Liga uwo mwaka atwara La Liga match ya mbere n'ubundi bakiniye kuri Santiago kuri Classico 2020 Madrid yatsinze Barcelona 3-1 basubira guhura muri ni Super Cup d'Espagne sibyo ile yabereye mu Barabu Barcelona no itsinda Madrid 3-1 Classico ya kabiri yabaye mu mwaka indi Classico umugwi wa FC Barcelona match gira kabiri nabwo match retour baciye bakira equipe ya Real Madrid nako baca kinindi Classico muri Coupe du Roi bayisani Santiago bayitsinze igitsina kimwe ko bose batsinda equipe ya Madrid mu nyuma kuri Camp Nou Barcelona itsinda Madrid 2-1 sivyo ibitsindo vya Ajax sisi yatsinze igitsina ca nyuma hari mu gitsina ca Frankes Yannick Frankesi ndetse mengo na Robert Lewandowski Sergio Roberto yari Sergio Roberto Frankes nagitsinda yatsinzemo yari igitsina ca kabiri Ronald Koeman atango yitsinda kuri pressing ya Vini mu nyuma Sergio Roberto arakigombora ku munota wa 15 mitera kimwe kindi mu nyuma Frankes bakubita igitsina ca kabiri birangira no kuvuga ko Xavier yatwaye La Liga asa nk'ugize meme na Reisit mu nkino zabahuje na Madrid na Madrid kuko Madrid babatsinze kimwe urukino rumwe mu nkino zitatu Madrid nako mu nkino zine Madrid yabatsinze urukino rumwe izindi Barcelona ari kintu nkunze kuba numva iyo abafana ba Real Madrid n'aba Barcelona ko baracokana habo atabafana ba Real Madrid ivyo bavuga sometime bifise fact ahubwo ati Barcelona ni gombi itsinde Real Madrid ni gurukino mutegura tuti nane mutegura Classico gusa Barcelona rero yabaye mu ivyo bihe Xavi abona ngo ni ya rivalry iri hagati ya Catalonia na Madrid ni insinda Real Madrid ibindi byose azobona tolerance amateka zo yandize n'abakinyi baza mu mayitevye batanga nzotsinda Madrid ntavanga twari Ligue des Champions nzotsinda Madrid ukabona ngo ni bya bindi Xavier umwana wa Lamassia Barcelona yabuze imyaka yose Barcelona yabaye inyuma ya Luis Enrique babayeho kuko Luis Enrique avuye haza Ernesto Valverde avaza Setier avaza Koeman avaza Xavi ari yabose na Niesiko nukuvuga ngo iyo myaka havuye Valverde abandi bose baje n'ababeshi badumenye nukuvuga ngo iyo myaka abamenyereza bagera kuri bane depuis 2016 non 2017 kuko Enrique yayirekore 2016 kuva kuri Ernesto Valverde kugera uno musi tubona Barcelona fisco na Afrique to kugera kuri Xavi Hernandez babayeho bari muri ya bamwe umwe no mu basket nka Valverde no mu basket kikese cyamukuye from nowhere Koeman ni vyaraciye muri Barcelona mugasumana wa Lamassia donc umwana atari wa Lamassia ariho akaranga mutima ka equipe nakamenya nukuvuga ngo wawuraje mu gihe rero takaranga mutima ka equipe office ntunagire no kuba umumenyereza mwiza muri wewe vyose vyutanga bice bipfa Barcelona yari ikeneye inyubako uno muzi biraryoshe ko Barcelona yobaho imyaka 2 mibi ikazobaho imyaka 5 canke 6 myiza Barcelona ivyo yateguye mu myaka 2 yabaye mibi nsa mu mwaka wa nyuma wa Xavi urangiza kugira ngo ni naguciriyemo kugira ngo ibintu bihave bigira inzira neza
turi muri Erewe 2020 nyuma ya Luis Enrique Kiki Sitien Ronald Koeman Xavi inyubako uburyo nibaza ko gatoya Mario Bartomeu asaska equipe muri Carence amadeni nibiki Leonard Paul taraza biranko ko afatana na Ronald Koeman kuko Ronald Koeman we yambwiye ati no fopa nta bintu byo gufundikanya ngurira abakinyi beza avuga ati sawa chomoka Xavaraza turaza guca tunabihuza arizo nyubako zose Tereske Barcelona muzi dufisi Afrique yoyo iraza kudukimbira ko tuja kwa Madrid na urakoze cyane mwaka wa nyuma wa Xavi wa 2023 2024 yeah Xavi kuma yaraje muri equipe idafise cyitwa fondation no musi equipe Barcelona Xavi yaribakiye kuki ico ribakiye ko cari giki Laporte yaragwanye ararondera ubwo buryo busa nkaho busa n'ububoneka kuko twarabonye Amadua TV azaraza bagurisha 50% za studio bavuga ngo désormais no munsi tukina Classico twambaye no mufatanya bikorwa Spotify no mu Spotify iraza ibashira nk'amafaranga tuvuga ngo yarose ibice bingana uko ku match zayo nuko arondera uburyo azana nk'amafaranga arondera uburyo azana hazamwo nari yazina Robert Lewandowski amafaranga asanga ikaratse tuce turabarira amafaranga amaze kuza mu mwaka wa nyuma kwa Xavi aravuga rapport ati zorme ko twabaye mu bihe twihanganira Xavi apana kumuhanganira gusa kubera ko ariyo level cyangwa se ari gogego twari turiko level gw'amafaranga namwe twari ku gwego gw'amafaranga akwiranye na Xavi umusaruro twaronka kuri Xavi byari biranye n'ugwego rwacu gw'amafaranga kuko ni twari kwirukana Xavi ya ihembwa amafaranga make ngo tuzane Flick cyangwa tuzane Pepe ahembwa adusaba amafaranga menshi icyo yakoze uzatereka twimvire kuri project equipe ya Madrid namba muvyibuka buriya inama zaraba azana na treta bazana n'indege Flick azi Barcelona aza kugana n'urugo nyuma yaho Barcelona kuri Sevilla Real mu mwaka uheze aza kugana n'urugo Zavati Flick zigahera Flick ataba mumenyereza mwiza nari kubabara kuko Flick niwe yakunze Barcelona gusumba uko Barcelona yamukunda urakoze cyane reka meme na Xavi nawe atsindwa bine kuri bitatu sinavyibuka neza na makipe ya Villarreal 5-3 urakoze cyane Barcelona iri muhira uno mwaka se zikarangira je ndatanga imihoho c'était en janvier no mu nyuma Xavi ngo yihindukije mu ijambo araguma muri equipe avuga ati umuntu ari seriye ivyo avuga aravyihindukiza reka rero tuce turaba namwe no munsi nambiki ari tariki 70 z'ukwezi kwa mbere namwe no munsi ndavyibuka rapport de namwe no munsi kuri juni ya 22 bitanu namwe no munsi kuri konti hari kimiliyoni jana tukatubona ko akiza hari kimiliyoni jana katubona kimiliyoni amajana 2 reka twoshaka guhe mu menyereza yumva mu equipe mwiza mugabo yumva ngo project equipe marige n'ugo yohembwa make mugabo kubera ko tuba turi muri program gutera imbere tukazoza tukamuhereza menshi mu myaka 2 imbere baca biyumvira kuri project yanze Flick uno munsi wa Barcelona igeze niho nakubwira ivyo bintu byose yagira cyangwa vy'ubukene n'iki nayo bingeze batari kuri level yayo naho tubona ko Madrid yaciye depassa equipe ya Barcelona ku ntsinzi irayirengana ko randire neza za kubagira ko navyo yavuze na Barcelona bango turifashisha badufise ku buryo bw'amafaranga baragenda bakarokita Orechwamini aguzwe miliyoni 80 ni sezo yiwe ya mbere shininze nziza kwa Monaco changaha Madrid sika Barcelona turabe kuva 2020 gushika uno munsi abakinyi bagiye bagura mu buryo buwe cyo turabona Madrid bagibaza umukinyi wa mbere yaguzwe yari Ferran Torres akora muri equipe ya Man City ni Barcelona yabaye muri novuga ngo muri mu bukene ku buryo igari gafatwa na fair play financier batari capable no kugura no mukinyi miliyoni 30 tubona ba Piqué bagabanya imishahara kugira ngo none nico cajanye Lionel Messi aragenda ko yiwa fair play Lionel Messi aragabanya umushahara w'ibice 50 kwijana bongera kumusaba kugira sure kugabanya kandi ivyo sasa rero Barcelona dufise no munsi ya Africa sasa rero kubera ko Flick yaje muri equipe Laporte yamaze kwifatira ibintu mu minwe ariko ava muri novango mu gwobo yayitayemo ndavuga Bartomeu aha bisa nkaho umutunzi ko buraza aca hura n'umumenyereza cyangwa se n'umuntu yumva kunze Barcelona none numva ko Xavi nawe yahura iki gihe Barcelona isa nk'irava mu rwago nawe urwego yariko urwego wa Barcelona reka Xavi yagiye na Barcelona ikisa n'iva mu cyo cy'umukene mugabo kubera urwego uyu munsi umugabo yitwa Dietezans Flick Barcelona yasanze ari Barcelona ifiswe na Xavi
adaciri atacifise nawe ntacyo yahawe kuko yahawe Daniel Olmo gusa ariko we yamenye ingene amanaginga abahasanze monami muri football muri sport muri rusange condition physique compte gusumba ibindi bintu vyose ikintu Afrika kiriko kiramufasha kwa Barcelona ni iki none precision niyo yiteguye twese tubona nta mukinyi mushasha yajemo ni Daniel Olmo nawe naje championnat yaratanga mugabo yahawe abo bana bo muri La Masia arabona ati ni Marc Casado ni Marc Bernard ni Pablo Torre ni ba Quim Juniente na ba Tony Fernandez na ba Paul Victor na aba bana ba Gerard Martin uyu mudefenseur muri centrale yitwa gute ni Sergi Dominguez aravuga ati naba bana bo muri La Masia mfise Frenkie de Jong yaravunitse Gavi yaravunitse Rojo yaravunitse Christensen aragiye bientôt Ilkay Gundogan arava kwa Barcelona ndabaho gute negerezwa gutegura abandi bakoresha physique bien sûr kwa Barcelona umunsi kintu kiriko kirabafasha harabaye evolution mu kijanye na condition physique y'abakinyi uno munsi Pedri zigakira minota 90 ukabona ngo ni Pedri ahangana na Parinya na Kimichi ukabona ngo ni Pedri natakaza baro kubera iki umubiri uruzuye umeze neza kimwe nacho novango Randri kuvuga ngo ucuza kuri Madrid kimwe nacho no munsi novango Flick yahinduye kwa Barcelona namwe munsi ndubona ngo Rafinha uraheka equipe Rafinha ntabwo ari umunya Espagne havuyemo kakana kuvuga ngo priorité aux Espagnols namwe munsi Flick ubuzima bwa misi yose Richard ni washinga entreprise canke ni wagira kintu kana kagitanga akazi ukabuze ngo John Dikuze wawe Edi no mu yindi ntara Edaransumvya akazi mugabo kubera arandira ari kuze bakunze kubivuga kugira umwana imvugo nkunze kumva bakoresha ukija amacice akazi nivyo bakunze kuvuga ngo ske uno muntu wo muntu warira hari akaza kwicara hari bro ntabwo aje gukora aje kwicara urwego rw'uburaruza aje kwicara ico bita kugira umwana imwaro mane ibintu byazingamise les sociétés africaines ibintu byazingamise amasosiyete menshi kunana ku isi hose ibintu byazingamise iterambere no munsi ama société cyangwa ama company kanaka ariko bro namba ho vuga ngo il faut que hakora kimerite none n'umunsi n'ubwo turiko kuri isi go tuba turi kwa Barcelona kandaguye n'akarorero kerekana ivyo nyene none umunsi Torres ntiya boronza akaboronga baramugwanako n'umuzungu mugabo Usmanifati ngujya kabiri gusa petit hasi Lamine Yamal n'umunsi vyo kwanga uko bagwira burafise rumubwira ngo nuruka mu Espagne urangiza aduga aza kwa Madrid ufatiye kuri yo yere wafashe Barca bari mu bibazo y'abavyiburyo banaciye mu bibazo by'abamenyereza kuko erega ubuze amafaranga nk'umunyeza mwiza uzana abandi nyene bakugwa amafaranga nibaza ko nivyo biri muri amafaranga bashoye muri Afrique kugira muze muri Barca nawe asonde ka exceptionnel zibaho arakunda iki kugira ngo none uno musi wari kuri Barcelona yakiri yagiye ukamuronka amahera ugura konti ukamuzana umuhembiki ukaronka amahera w'abasiye kontra ya Pep Guardiola ubwo kontra ya Pep Guardiola tureke Pep na Ancelotti na Klopp bowe n'abantu bakuru cyane ni wari capable kuzana Thomas Tuchel nari capable kuzana Antonio Conte nari capable kuzana Maximiliano Allegri none Barcelona utayihaye abo ucuyihande wundo ugiye kuzana De Zerbi birabigoye sasa rero nsa nk'urangitse no munsi nama no kwicara ngaho kuri za PG muri liste za PG Classico nkavuga ngo Barcelona sero nivyo tubona no munsi ukwiye kipiri ndavuga ngo tugiye kubona Classico iri équilibré par rapport yi Classico twabonye 2017-2016 ni kubera ko ibuye rikomeye n'uyu musaza babona kuri YouTube Anzi Flick tutibagiye Laporte namba Laporte aje agasa nk'ukaruma situation economique agasa nk'utaduza uburyo Flick yacimba mu equipe aje nk'umumenyereza Amerita equipe ya Barcelona ababwira ngo désormais muzohora muza 1h45 minutes ava yuko imyemwezi itangura Flick yari pfunde Barcelona kenshi Barcelona ikamutera umugongo kugera hano ngo agent wiwe Piniza Havini nawe hagarariye Robert Lewandowski ukumva ngo habaye inama kwa Barcelona uno munsi tukarindira muko tubironka mu makuru y'inkino tukabura ukumva ngo inama yasivye mugabo ukumva ni Flick aguma yensista kubera iki Flick no mumenyereza mwiza mugabo muri CV kongeramo ko wakoreye Barcelona naho ni ikintu de special kandi kikaba ikintu de special uri Flick ufise icuzoha equipe uno munsi nimba Chelsea tunze Enzo Maresca avec 5 ans de contrat uyikaye mutunze Barcelona tunze Flick imyaka ibiri nuwo wakabira ari baranarinda aho Bonis baranarinda Barcelona bakwiye kwicarana bakisuzuma
Real de Madrid yoyo ni equipe tugereje kura muri yere nyine twafatiyemo FC Barcelona bwana Landry Neymar. Madrid ni yabaye